igice cya 18. Haleluya. 8 ku murongo wa 27. Mariko 8 ku murongo wa 27 haravuga ngo Yesu avanayo n'abigishwa biwe aja mu mihana y'i Kaisariya mu bwa Filipo. Bari mu nzira abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo ndinde? Baramwishura bati bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri umwe mu bavugishwa n'Imana. Haleluya. Nawe aramubaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Petero aramwishura turi Kristo. Arabihanikiriza ngo ntihagire umuntu babwira ibyiwe, Imana tugirire neza. Reka turabe ubundi murongo. Shingwe kuru rutare n'ayandi hose n'umusenyi, n'ayandi n'umusenyi. Shingwe kuru rutare n'ayandi n'umusenyi, n'ayandi n'umusenyi. Shingwe kuru rutare n'ayandi hose n'umusenyi, n'ayandi n'umusenyi. Matayo 16 umurongo wa 13 aravuga ngo Yesu ashinga intahe yuko Petero ashinga intahe yuko Yesu ari Kristo. Yesu aja mu misozi iherereye i Kaisariya mu bwa Filipo abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya cyangwa umwe bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura turi Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura turi umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzogubaka k'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe no mu ijuru, n'ico uzohamburura mu ijuru kizoba gihamburuwe, kandi ico uzohamburura mu isi kizoba gihamburuwe mu ijuru. Maze yihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Amen. Niri jambo turavugana gatoya cyane kubera ibikorwa dufise uno munsi byinshi. Niri jambo rivuze Yesu abwira abigishwa arababaza ngo mwumva abantu bavuga ko ndinde? Mwumva hanze abantu banyitande? Bamwe baravuga ngo twumva bavuga ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya, abandi ngo uri umwe mu bavugishwa n'Imana, uri umwe muri abo. Hanyuma arababaza ati ariko mwebwe munyitande mwebwe? Bose bararabana babura ubusobanuro, babura ihishurirwa na rimwe. Bararabana barabura ico bavuga. Babuze ico bavuga, Petero aramuhishurirwa. Haleluya. Petero aramuhishurirwa, aramubwira ngo wewe uri Kristo umwana w'Imana nzima.
umwana w'Imana nzima. Yesu nawe biramutangaza kubera iki? Ukuntu Petero yahishuriwe Yesu, akamuhishurirwa muri zone, bari muri zone, muri territoire itagiramo network, nirimo connection. Mu bwa Filipo hari mu banyamahanga, ariko Petero ico kirere aragipfumura, ico kirere aragitobora, amenya ibyo abandi batamenye. Nubwo wowe uri muri territoire itavuga Imana, wo kwiye gusobanukirwa Imana yawe. Nubwo muri territoire itazi Imana, Imana yawe ukwiriye kuyimenya no kuyisobanukirwa. Tuvuga amina. Yari ahantu bigoye gusobanukirwa Imana, ariko Imana arayimenya. Haleluya. Aramubwira ngo uri umuhigwe Simoni mwene Yona, kuko atari uw'inyama n'amaraso yabiguhishuriye. Aramubwira ngo rero ko wahishuriwe icyo abandi batahishuriwe, nanjye ndagukorera ibyo nakoreye abandi. Kuva uyu munsi ndaguhinduye urufatiro rw'abandi. Abakumenye bafise amahigwe bazakomera ku munsi mubi. Abakumenye bafise amahigwe bazokomera ku munsi mubi. Abakumenye bafise amahigwe bazakomera mu bihe bibi. Abamenye Yesu, abamenye Data, abamusobanukiwe bazokomera mu gihe abandi badendebukiwe, bazokomera mu gihe abandi bantu bacitse intege. Ndakwipfurije gukomera muri iki gihe. Abandi badendebukiwe, abandi bacitse intege, weho ukomere. Sema haleluya. Nubwo abandi bose boreka Imana, wowe Imana ntuzoyiveko. Tuzamuri ibiganza Imana mu izina rya Yesu. Ukomerere abandi bashitse bakadendebukirwa. Abakumenye bafise amahigwe bazokomera ku munsi mubi. Abakumenye bafise amahigwe bazakomera ku munsi mubi. Abakumenye bafise amahigwe bazokomera ku munsi mubi. Abamenye Imana, abamenye Data, abamenye Kristo, n'abandi baba bashonje bo bazojya. Nubwo abandi baba babuze ico kwambara, bo bazambara. Haleluya. Nibatega ubwoba nuko imiyaga ice, kuko bari kumwe n'umuntu akontrola imiyaga. Bari kumwe. Ariko mw'abantu b'Imana mwe, abamenye Yesu barahiriwe. Aramubwira ngo uri umuhigwe Simoni. Simoni ni iki? Simoni ni umuntu w'umunyantege nke. Simoni ni urubingo. Urubingo muraruzi? Irenga rirahungabanywa n'umuyaga. Iyo haje umuyaga, urubingo rugiye umuyaga ugiye. Ariko aramubwira ngo kuva uyu munsi izina rya so na nyoko ndarihinduye. Birashoboka ko wavukiye mu mivumo ya so na nyoko. Birashoboka ko wavukiye muri karande z'abasogokuruza biwanyu. Uyu munsi Imana iguha izina nk'iryo yahaye Petero. Iramubwira ngo nuri Simoni ukundi uhindutse Petero. Ngo kandi kuri urwo rutare, kuri iryo buye, Petero nibuye. Haleluya. Nibuye kuri iryo buye nzokubaka ko ishengero ryanjye. Amarembo y'ikuzimu, amarembo y'abarozi ntabwo azogushobora. Imana yantumye ngo ndababwire, amarembo y'ikuzimu nubwo ahari ntabwo azobashobora, kuko mwayugaye. Tumeyafunga. Twayugaye amarembo y'ikuzimu. Zamura ibiganza kuri Kristo. Haleluya. Amarembo y'ikuzimu hatakuweza kamwe, kuko twamaze kuyakinga. Nambo byizeye vuga haleluya. Amarembo y'abadayimoni, amarembo yari yaruguruwe mu rugo rwawe ntabwo azogushobora, kuko wayugaye.
abakumenye bafise amahirwe bazokomera ku musi mubi. Abakumenye bafise amahirwe bazokomera ku musi mubi. Abakumenye bafise amahirwe bazokomera ku musi mubi. Nubwo umunsi mubi Satani awutegura, uzowurengana ntacyo umunsi mubi uzokora ku buzima bwawe. Iminsi mibi Satani arayitegura, ariko ntigutera ubwoba. Iminsi mibi ntigutera ubwoba. Imana irahari ku buzima bwawe kugira ngo iguhe kugenda udomina iminsi mibi. Ngo kandi kuri urwo rutare nzogubaka k'ishengero ryanje, imiryango amarembo y'ikuzimu, y'abapfumu, y'abakonikoni, y'abarozi, y'abantu babi ntabwo azogushobora. Hano muri mwebwe harimo abantu bahawe amazina mashasha. Muri mwebwe muri iri koraniro harimo abantu bahawe amazina mashasha. Urabyemeye ngo uvuge haleluya? Muri mwebwe nababonye abantu Imana yamaze guhindura amazina yabo. Muri mwebwe harimo abantu Imana yamishuriye bamaze guhindurirwa amazina, batakitwa abanyantege. Nubwo abantu bakuzi nk'umuzayifu, bakuzi nk'umunyantege atacu ushoboye, ariko Imana yaguhinduriye izina, bagiye ko kwita umunyembaraga. Sema haleluya, haleluya. Mana yabwiye Gideyoni ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana ukize ubwoko bw'iwanyu. Genda uko imbaraga zawe zingana uvuge Yesu. Genda uko izo nkomezi zawe zingana uvuge ubutumwa bwiza. Genda uko izo nkomezi zawe zingana uzane benshi kuri Yesu. Imana yaguhinduriye izina ryawe. Abakumenye bafise amahirwe bazokomera ku musi mubi. Abakumenye bafise amahirwe bazakomera ku musi mubi. Imana yambwiye ngo ibihe tumazemo iminsi byarakaje abadayimoni. Abadayimoni nabo ko barategura ibyago. Ibyo byago ntabwo bizokwegera ihema ryawe. Ari umuntu yanyandikiye mu bucagucagu, hari mu saa 10 niho nasomye message, arambwira ngo nabonye ngo yabonye afata abarozi. Bambwiye bangahe? Bambwiye bane. Ndamubaza je narizi ati yabafashe live gutya. Ndamubaza ati bimeze gute? Wabafashe wabacaki atari twani mu nzozi. Ijwi rirambwira ati nubwo yibaza ko yabafashe mu nzozi, mu buryo bufatika yabacakiye. Mu buryo bufatika yabafashe. Ausikiye wewe. Kanda ndabasomera message yandikiye Yesu ashimwe. Burya byutse ndaho nari nashi ndaba aho nari nashize abarozi babiri nafashe. Bane ndababuze. Nabonye bane binjiye, ndababona birabye ibintu byera n'urupapuro runini bari bariko barandika ko narubatse. Binjiye bahereye kuri chambre yanje, basiga ibintu bakikuza inzu. Harimo umugore umwe namufashe n'umugabo, abahungu babiri sinabafashe. N'abandi bafate mu izina rya Yesu. Aha narinzi ko ndabafise kabisa. Ega komeze gusega nkindura ubusa imikorere yawe. Umwe murabona afashe nasanze ari muri chambre yanje yigira utuntu jiwazi. Ona ariko ndaraba abandi kindi cyantangaje nuko nabonye muri chambre umukobwa kandi hariho uwundi mugore nawe. No. Haleluya. Nuko muranyumva. Yabafashe ni mu buryo yababonye mu nzozi, ariko si mu nzozi.
ni mu buryo bw'ibifatika hajya imbaraga zabo zafashwe, systeme zabo zafashwe, inkomezi zabo zafashwe. Nawe hari abantu bamaze igihe bavogera mu nzu yawe, bavogera mu cyumba cyawe, bavogera mu nzu yawe. Umviza ndakubwira, Imana Data wa twese yaguhaye ubushobozi bwo kubacakira. Sema haleluya. Yaguhaye amavuta, nibaza batakaze direction, batakaze icyerekezo, basohoke byange ko basohoka. Ntabwo byumvise neza. Ubafate mu buryo bufadika, mu buryo bugaragara gutya, n'amaboko yawe ubacakire gutya. Niyo Imana niyo yabitubwiye ngaha ko tugiye kubafata. Nanjye ndagusengeye ngo Imana iguha amaso yo kubamenya, Imana iguha amaso yo kubabona, iguha amaso yo kubabona, iguhe n'imbaraga zo kubafata. Bamaze iminsi bigira utwo bigira mu nzu yawe, mu cyumba cyawe. Imana yaguhaye imfunguzo z'ubwami. Usikiye wewe, Imana yaguhaye imfunguzo z'ubwami. Haleluya. Imana yaguhaye imfunguzo z'iki? Z'ubwami bwo mu ijuru. Ibyo mu ijuru ni gwawe. Ikibazo nuzi ko izo funguruzo zifise. Nimwakire izo funguruzo mu izina rya Yesu. Sema haleluya. Nimwakire izo funguruzo mu izina rya Yesu Kristo, z'ubwami bw'Imana. Ibyanyu byose byari bikingiranye ahantu, ifunguruzo ni muzaki. Abwira Petero ngo nzoguha imfunguruzo zose z'ubwami bw'Imana. Mwene majambo n'ububasha. Haleluya. Burya inzu yugagwa n'igufuri nini. Kabara akantu gatonya mugabo ushobora kwinjira kandi nikikugurura. Kabara akantu gatonya. Imana yaguhaye kode. Imana yaguhaye kode y'aho ibintu byugariye. Wewe byumvise Imana iguhezagire cyane. Imana yaguhaye kode y'umuryango wawe, yaguhaye modo passe y'ibibosha umuryango. Ngo nzoguha imfunguruzo z'ubwami bw'Imana, nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mu ijuru. Izo funguruzo uzakire mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Mwakire izo funguruzo z'ubwami. Mwakire izo funguruzo z'ubwami. Bishoboka ko wari wugaranye, bishoboka ko wari mu ibohero, bishoboka ko wari muri prison runaka, ariko Imana niyo iri kivugana nawe aka kanya, niyo iri kiravugana nawe muri iki gitondo. Wakire izo funguruzo z'ubwami bw'Imana. Sema amina. Zoguha kuri urwo nimara kukubaka, si ukukubaka gusa ngo ndakugira urufatiro, ndakugira ikintu gikomeye gusa. Nzoguha n'imfunguruzo zituma winjira, zituma urengana, zituma winjira mu byumba, zituma winjira mu migisha yawe, zituma winjira mu migisha yawe, zituma winjira mu masezerano yawe. Abisirayeli bageze i Kanani, inzitizi ya mbere babonye yari Yeriko. Yeriko ngo bari biyugaraye, bugaye badadiye. Haleluya. Bageze, Imana ibaha systeme yo kuhinjira. Imana ibabwira uburyo baza kuhinjira. Ngo mugende muhazenguruke, mugende muhazunguruke, hanyuma muraza kwinjira. Umuntu wese araza kwinjirira ahazoba tumbereye. Erega injira, Imana yakugururiye. Ndavuga ngo erega ni winjire, Imana yakugururiye. Mungu amekufungulia. Injira, Imana yakugururiye. Habwa ibyawe, Imana yabishize imbere yawe. Ikibazo dufise nicyo kwizera guke. Ijuru ryantumye kubabwira ngo ryabahaye imfunguruzo z'ubwami bwose. Ahari ubwami ni hari amaganya, ahari ubwami ni hari gusuhuza umutima. Ikintu cyose ukenera uragihabwa. Mu bwami haba ibintu byose.
amen. Ikintu Samusoni yakoze ngo yuguruye amarembo yarakinze, sema amina, ngo afata ibikingi by'amarembo arabiterura arabyikorera, amarembo arakinguka. Ndiko ndavuga ku miryango yugaye, ndiko ndavuga ku nzugi zugaye, si ukugurura gusa ahubwo no gukuraho n'ibimenyetso byose. Birashoboka ko atakintu kicinjira iwawe, atamugisha winjira iwawe. Umviriza icyo Imana kiravuga, iwawe habaye irembo, ntabwo habaye akayira. Oya, ntabwo ari akayira, ni barabara, ni porotayi yuguruye. Winjire mu izina rya Yesu Kristo. Ni ibintu bibiri, hari ibigiye kwinjira, hari n'ibigiye gusohoka. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, ibyari biri mu nzu birasohoka, byari byarasohowe birinjira. Ntabwo byizeye, komera amashyi Imana mu izina rya Yesu Kristo. N'ibintu bibiri Imana iri bukore, iri bufate isori byari byarinjijwe, hanyuma yinjize ibyari byarasohowe. Uhoraho Imana yakugaruriye ibyari byarasohotse, asohora ibyari byarinjijwe. Ntabwo byumvise neza. N'ibintu bibiri Imana ikoze, urahurirana n'ibisohoka nawe winjira. Wowe byakiriye Imana ibigukorere mu izina rya Yesu Kristo. Urahurirana n'ibisohoka nawe winjira. Birashoboka ko abadayimoni bagusohoye mu byawe, bagusohoye mu migisha, bagusohoye mu masezerano. Umva itangazo rivuye mu ijuru kuma. Sinzi ko abinyuma bariko baranyumva. Urinjira, ibyari byaratsimbata iwawe nabyo bisohoke, bisohoke, bisohoke. Wowe uvyakiriye Yesu abigukorere mu izina rya Yesu Kristo. Ari uguhura n'amasezerano yawe, hari uguhura n'imigisha yawe, hari uguhura n'ibyawe. Ibyawe biraza kwinjira, iby'abadayimoni bisohoke, iby'abapfumu bisohoke, iby'abarozi bisohoke. Ndaguhanuriye kuri uno munsi wa gatanu, tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu, kwindwi nako. Haleluya. Uhoraho Imana araza kuguha kwinjira. Abari mu cyumba cyawe basohoke, abari muri saro yawe basohoke, abari ku gitanda cyawe basohoke, abari mu cyumba cyawe basohoke. Wewe nawe winjire, ukaba ubyizeye. Zamura haleluya. Ngugo rufunguruzo rwo kukugarukanira ubutunzi bwawe bwamiswe, bwatwawe, bwayongobejwe. Sema haleluya. Birashoboka ko ibyaha abadayimoni abarozi babiyongobeje, ariko uyu munsi akira imfunguruzo z'ubwo bwami bw'Imana. Ndavuga ngo akira imfunguruzo z'ubwo bwami bw'Imana. Uze gusohoka hano muhura. Iri ni ijwi rya gihanuzi, iri ni ijwi ribwira amagufa yumye agafatana agateraterana akaba mazima. Biravuga ngo Ezekiel amaze kubona ayo magufa yegeranye, Imana iramubwira ngo nzorangaza imva zanyu. Mu yandi majambo, nzokugurura imva zanyu, nzofungura imva murimo, muzozisohokamo muduge, musubire kuja kubaka igihugu cyanyu.
Imana iguhezagire cyane. Ndavuze ngo Imana iguhezagire cyane. Uhoraho azorangaza imva mwashizwemwo, mwahambwemwo, mwugaraniwemwo. Apana zo. Uhoraho ararangaza imva, arazuguru. Murazivamo. Zamura ibiganza ku Mana. Haleluya. Uhoraho abirema, uhoraho abikora. Agwa imfunguruzo nk'izo wahaye Petero. Ndarahiriye imbere y'Imana. Uhoraho Imana aragwa urufunguruzo rw'ibyari byaranse gukunda, bibyari byaranse kwemera. Komera amashimana mu izina rya Yesu Kristo. Ubwo rufunguruzo rwawe si urufunguruzo rusanzwe, n'urufunguruzo rukugururiye umuryango wawe, n'urufunguruzo rwugururiye umugabo wawe, rubohoye umugabo wawe, rubohoye umugore wawe, rubohoye abana bawe, rubohoye famiye yawe, rubohoye ababyeyi bawe. Wakire nabo byizeye mu izina rya Yesu Kristo. Imana iragomba kurangaza. No pashika ya dosi. Niyo yugara ntihagire uwugurura, kandi iyo yuguruye ntihagire uwugara. N'ibintu bibiri. Irugara, yugarira abansi bawe, shireko imyugariro, ifunge, shireho stop. Hanyuma yugururira ubuzima bwawe, ugende genda. Vuga amina cyane. Vuga haleluya. Reka ndangize, sigaye iminota 10 kandi sindayirenze. Ndangirize mu byakozwe n'intumwa 12. Ibyakozwe n'intumwa 12. Ku murongo w'8, umumarayika aramubwira ati kenyera wambara inkweto zawe. Abigenza atyo, kandi aramubarira ati kubire ko umutamana wawe unkurikire. Arasohoka. Sohoka nawe, sohoka uveyo aho hantu. Kenyera usohoke. Kandi aramubarira ati kubire ko umutamana wawe unkurikire. Arasohoka aramukurikira. Yamara ntiyamenya ko ari iby'ukuri, ntiyamenya ibyo umumarayika akoze ko ari iby'ukuri, ariko agira ngo abonye ibyo yeretswe nko mu nzozi. Baciye ku bateramyi ba mbere no ku ba kabiri, bashika ku irembo ryugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara, rurabiyugururira ubwarwo. Nimba ufise ukwizera kutoya gusa kungana n'agatete ka sinapi, irembo rigiye kwiyugura utarikoze. Iyo urufunguruzo waruhawe, ukora ibidashoboka mu matwi y'abantu, ukora ibitumvikana mu matwi y'abantu. Ngo bageze ku irembo ririyugurura, barasohoka. Umumarayika yari imbere, Petero ari inyuma. Si wowe wobikora, birasaba ko marayika w'Imana aba imbere yawe. Irembo rirabiyugururira. Vuga amina. Iyo wahawe urufunguruzo, abantu barizana. Narinzi ngo ubuhanuzi murabwakiriye mu izina rya Yesu. Iyo wahawe urufunguruzo rw'Imana, abantu barizana. Abagiye baragaruka, abagutaye baragaruka. Sema haleluya. Birashoboka ko ijoro ryakubereye rirerire,
cyangwa ari amajoro yakubereye maremare, kubera ari amajoro y'ibyago n'ibibazo, Imana yavuze ngo irembo rigiye kwikingura, irembo ry'amafaranga rigiye kwikingura, irembo ry'abantu bazima rigiye kwikingura, irembo ry'abantu b'umumaro rigiye kwiyugura, irembo ry'abantu bakwiriye, abadakwiriye barahava, Imana ishireho abakwiriye, ababereye, abazima. Namwe byizeye zamurira haleluya Imana. Ngo irembo ririyugurura. Tumarize turangirize ngaha muri byakoze no manyene 16. Ku murongo wa 25 haravuga ngo maze nko mu gicugu Paulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zigira gute zirumva, bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Isi ikinyiganyiga cyane giturumbuka. Ya byose mikrofoni vuga buke buke ni mu nyumva. Isi igiye kunyiganyiga giturumbuka. Komera Yesu amashi nambu byise. Komera Yesu amashi nambu byise. Sema haleluya. Ndabona isi yatangiye kunyiganyiga, isi y'umwuka igiye kubivana mu isi itagaragara ibizane mu isi iboneka. Ngo bariko barasenga baririmbira Imana, isi ikinyiganyiga giturumbuka. Sema haleluya. Hari ibintu bya giturumbuka bibaye, kuko hari ibintu bya giturumbuka. Imana irago, Imana yatanze itegeko. Bibiliya avuga ngo umwami atanga itegeko, umwami wa Egiputa atanga itegeko ngo basore Yosefu mu ibohero. Hari itegeko ryagushize mu gasho, ariko hari indi tegeko ryo kugukurayo. Hari itegeko ryo kukwicisha rihari, ariko hari indi tegeko ryo kugukiza wowe n'abawe n'umuryango wawe. Wisi inyiganyiga giturumbuka. Vuga haleluya. Giturumbuka ni surprises, ibiba ni surprise, ni kintu kibaye mu buryo bwo gutungurwa, mu buryo umuntu atari yiteze. Babo umuntu babwiza ukuri, Paulo na Sila Imana ntiheri yababwiye kwiza kubabohora. Bo bico bariko barakora gusa kwarukuramya Imana. Bati nakundi n'ubundi ejo turapfa, reka dupfe duhimbaje Imana, dupfe dutaziriye Imana. Bafashe amaboko n'amaguru bayashize mu matane z'ibiti, bahindura systeme y'ingwano, batangura guhimbaza Imana. Uko bahimbaza Imana ibintu bigenda byoroha, ibintu bigenda byoroha, ibintu bigenda byoroha. Ijuru ribura amahoro, ijuru ribura umutekano. Imana numvira ikirambwira ngo ndakubwire ngo isengesho ryawe ryabujije umutekano ijuru. Isengesho ry'umuntu ari hano yasenze mu ijoro, yasenze saa 9, yasenze saa 6, yasenze isaha yose wasenze, ryabujije umutekano Imana. Wowe ubyizeye Imana ibigukorere mu izina rya Yesu. Isengesho ryawe ryatumye Imana ibura amahoro. Gwisi iranyiganyiga giturumbuka. Umva icyakurikiye. Isi ikinyiganyiga giturumbuka bituma amatanguriro y'inzu y'ibohero anyiganyiga.
ako kanya inzugi z'ibohero haleluya ziruguruka, iminyororo ya bose iradohoka, iminyororo y'abande ya bose. Erega ntabwo habohotse Paulo na Sila gusa, n'abari muri iryo bohero bose bari baboshe baciye babohoka. Vuga mina cyane, ndiko ndavuga ku rufunguruzo rwugurura ngo iminyororo ya bose, wowe n'ab'inzu yawe, wowe n'abana bawe, wowe n'urugo rwawe, wowe n'umugabo wawe, wowe n'umudamu wawe, wowe na famiye yawe, iminyororo yabavuyeko. Hari umuntu abyizeye? Yakuyeho ibitambo nashimye, ahera nashima, uwambabariye ibyaha ndashima, uwo Yesu ndamushima, wakuyeho ibitambo ndashima, wakinguye ahera ndashima, uwambabariye ibyaha ndashima, uwo Yesu ndamushima. Sema haleluya. Ngiye kuvuga aka kajambo, nsoma aka kajambo, niwumva ari gwawe ukamire. Uwo murinzi yikanguye abonye inzugi z'ibohero zuguruye, asokora inkota agira ngo yiyahure, kuko yagira ngo imbohe zacitse. Umva, babandi na babandi bagiye kwicira urubanza bonyine ubwabo. Minakwambia babandi na vyabindi na babandi, Imana iravuze ngo bonyene bagiye kwicira urubanza bakwiriye. Ngo yikanguye abona irembo rirakinguye, abona urugi ruruguruye, aravuga ati karabaye bacitse. Sema haleluya. Baheruka uri muri zone yugaye, bagiye kwikangura babona irembo rikinguye. Nyegangiriza uwo muntu mwicaranye ngo wabyumvise, atuwoni cewe mbariwe. Tuvuge haleluya. Ibohero warimo ryose, uko risa kose, uko ringana kose, Imana irambariye ngo ndakubwire abari barari kugaraniyemo bagiye kwikangura. Sema ruvuga haleluya. Iki kintu muracakiriye, abacakiriye Imana ikibakorere inshuro ibihumbi mu izina rya Yesu Kristo. Ngo basanga ibohero ryuguruye, ngo afata inkota agomba yicumita. Inkota yari yarakarijwe kugucumita, niyo bagiye kuyicumita abonyene ubwabo. Ndaguhanuriye ndi umuhanuzi w'Imana nzima, ndi umuhanuzi w'Imana isumba byose. Iyo nkota yari yakaririjwe ubuzima bwawe, nakikikugize. Zamura ibiganza Imana mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ibiganza Imana mu izina rya Yesu Kristo. Zamura ibiganza Imana mu izina rya Yesu Kristo. Wagira yicumite. Nukuri ko Imana bagiye bonyene. Ejo Imana yatubwiye ngo iraza kubiterura ibibasubizeko.
ibibasubize. Umva ikindi Imana imbwiye kindi, ibahaye urufunguruzo rw'amahanga. Imana ibahaye urufunguruzo rw'amahanga. Imana ibahaye urufunguruzo rw'ibihugu. Imana ibahaye amafrontiere arakingutse ku buzima bwawe. Intara zirakingutse ku buzima bwawe. Ibihugu birakingutse ku buzima bwawe. Urabyemeye ngo uvuge haleluya? Ibihugu, imfunguzo z'amahanga. Imana ikugabije amahanga, iguhaya ibihugu. Mwinjire mu bihugu byawe byanase ko mwinjiramo, mwinjire mu ntara byawe byanase ko mwinjiramo, mwinjire mu migisha byawe byanase ko mwinjiramo. Ngo afate inkota agira yicumite, ndakurahiye batiyahura. Umwanya umbaye mutonya, ndakurahiye bariyahura, kuko ibyo bagiye kubona nibataniyahura bazogwara indwara z'imitima, kuko baraguhejeje ariko ntiwaherayo, baraguhanze ariko ntiwamanukayo, barahejeje bashinga itariki yawe yo gupfa ariko Imana irayihakana. Imana itumye inkota zakarihijwe abazikarihije. Zibasogota kuri kw'Imana, bazofatwa n'imisonga. Bari bazi kugiye gukogwa neza, ruritabaye. bari bazi kugiye gukogwa n'isoni. barajahe kw'ijuru ritabaye. bari bazi kugiye gukogwa n'isoni. barajahe kw'ijuru ritabaye. bari bazi kugiye gukogwa n'isoni. barajahe kw'ijuru ritabaye. bose babireba uzashima Imana. bose babireba icyubahiro cyayo ikihe babireba. Umva ndababwira ikintu Imana ivuze. Imana icanye itoroshi ry'urukiza ku muryango wawe no ku rugo rwawe. Imana icanye itoroshi ry'urukiza. Sema haleluya. Muhagarare. Reka dukore acte prophétique y'itara ry'urukiza. Bazimishe matara, umuntu wese afata telefone. Simya yote. Mwatsa matosha. Simya matara. Ugarira miryango. Twatse rero twese twatse. Zamura hejuru. Iryo ni itara ricanye ku muryango wawe. Rishire hejuru umutwe wawe. Iryo ni itara ricanywe ku muryango wawe. Iryo ni itara ricanywe ku nzu yawe. Iryo ni itara rimuritswe ku rugo rwawe. Sema haleluya. Iryo ni itara ricanywe
ku bantu bari buganiwe mu bwishima. Sema amina. Zimya. Amashimeshi ku Mana yacu. Fata zagufuri. Ufashe uriya muntu hari inyuma y'ijide, unafashe uriya muntu. Uriya muntu ngaho onyine umva ariko. Fata igufuri tunyarutse. Turasenga gusa. Ziracuguruye. Hari abantu bavuze ngo turamuhejeje, turamuboshe, turamuhejeje. Ico kiziriko iyo gufuri yimukiye iwabo. Yugare sasa, yugare yifunge igufuri. Yugare ibyabura byugaye byose mu izina rya Yesu Kristo. Yizamure hejuru Mana mu izina rya Yesu Kristo. Ibyabo bari barakoze turabyugaye. Imiryango yari yuguruye yabo kugira ngo batuvoge, turayugaye. Tunaifunga aho bahora binjirana. Turahugaye. Systeme zabo turazugaye. Computer zabo tudishizamo amavirusi. Computer bakoresha bakaturokariza. Turayugaye. Turayugaye akakanya. Samuri cyo gufuri ryawe ryugaye. Ubupfumu, uburozi, amareba. Abantu mwicaye mufise ikibazo cyaye. Ikibazo mufise mwebwe. Systeme z'abarozi bahora bakoresha. Where uyu munsi nibazikoresha nizizoshoboka. Pepo shakos. Tumefunga. Turugaye amarembo yabo. Turugaye systeme zabo. Amasysteme diabolike yose turayafunze mu izina rya Yesu Kristo. Amasysteme satanike yose turayafunze mu izina rya Yesu Kristo. Amarembo yari yaruguruye ngo abarozi binjira iwabo turayakinze ntibazosubira kwinjira. Niba tumbera iwawe uzobafata. Niba agerageza gutongerera ku izina ryawe ntibazobishobora. Imana ishizeho igufuri, Imana ishizeho inzugi, Imana ishizeho imiryango. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Ugurura rero hinjira ibyiza iwawe. Ugurura yo gufuri yawe. Hinjira ibyiza. Hinjira amagara meza. Hinjira amahoro. Hinjira amafaranga. Hinjira gukira. Hinjira ubutabazi. Hinjira abantu b'umumaro. Hinjira abantu bakwiriye. Yesu we. Jesus. Urakoze Mana. Turagukengurukiye.
tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku Mana yacu. Ni ukwizera. Utizeye nibisanzwe, ariko utizeye birakomeye. Imana ibahezagire cyane. Reka dukorere Imana amashyi menshi ku Mana yacu. Bwana sifiwe. Byihoze ibyo bisekeye gumizaho. Reka dukorere Imana bwa tunyarutse. Yesu ashimwe. Dutanga ituro cy'Imana. Ubwira Imana ngo Mana, birashoboka igihe bugara ko hari ibyo bakoze. Birashoboka ko igihe bugara hari ibyo batongerereye ko. Birashoboka ko igihe bugara hari amafaranga yanjye batongerereye ko ntasubiye kungaruka ko. Birashoboka ko igihe bashiraho inzugi hari ibyanje bakinze gusubira kubibona. Kuva uyu munsi iri turo ntanze ngiye gutanga muri iki gitondo niribe urufunguruzo. Gugurura abanje, gugururira abanje, gugururira ibyanje, gugururira umuryango wanje, gugururira ingendo, gugurura visa, gugurura systeme yo kugenda. Imana ibahezagire cyane. Narimvuze ngo Imana ibahezagire cyane. Fata igishikanwa rero turisengere. Ndumva iri shikanwa ry'uyu munsi ribe special. Tuvuga amina cyane. Ribe special. Ribe iridasanzwe. Abarozi ntabwo baturoga gutyo. Oya ntabwo baturoga gutyo. Bo bafise ibintu bakoreye ko. Bafise ibintu bavugiye ko. Bafise ibintu batongerereye ko. Bafise amafaranga batongerereye ko. Bafise amaraso batongerereye ko. Bishoboka ko utoronka inka, nguronka intama, nguronka impene, nguronka inkoko ibyo batanze. Ariko iryo jana, icyo gihumbi, ibyo bihumbi bitanu, ibyo bihumbi 10 bibe ikimazi kinetraliza bya bimazi byose byatangiye ubuzima bwa. Ntabwo nyumvise ibyo byose ntabwo kuranye. Ribe ishikanwa rinetraliza amaraso basheshe kugira ngo ubuzima bwawe buparangane bupfe nabi. Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Uhoraho, we waduhaye urufunguruzo, ndasenze mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Aba bantu birashoboka ko ari bimazi batangiwe, birashoboka ko ari amashikanwa batangiwe, birashoboka ko ari amaraso yasesetse kuri bo. Ndasenga ayo maraso ntagira icyo amara. Izo ntama n'izo mene n'izo nka n'izo nkoko zabazwe kubw'ubuzima bwacu zicika ubusa. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Karibu. Imana ikugirire neza. Nasema asante kwa Mungu wangu. Nasema asante kwa wema wa, kwa maana fadhili zako zadumu milele na. Amina. Kwa maana milele na milele. Amina. Kwa maana Amina. Kwa maana Amina. Amashyi menshi kuri Yesu. Tugiye kurangiza. Abajene bose cha tugenda kuri ETS. Nyaza ko saa 3 inyigisho ziba zitangi. Saa 8
gikorane cya bose kizoba gitangiye. Haleluya. Twakomera Imana amashiko cyagiye cyageze. Amen. Ko twabwiye ko hari amabisi mugabo harabaye ikibazo c'ibitoro. Bisi zarabuze ibitoro. Bari arondewe bisi zizotwara abantu ariko ibitoro vyanse gose. Abantu muragerageza kwizindura mufata amabisi muze mu gikorane. Amen. Imana ibahezagire. Mugira umugisha w'Imana. Muhaguruke turangize turakomeza nejo mu gitondo iyi program yacu tuyisozere neza. Muhaguruke ejo size tuzoza hano hanyuma tuje mu vy'igikorane duhejeje. Imana ibahezagire. Nari mvuze ngo Imana iguhezagire. Ukiva usanga urufunguruzo rwamaze kugurura. Nitwashizeho umwanya w'intahe kubera umwanya wihuta murano muri twayatebeje nari nzi ko ku kadomo saa moya nzoba mpejeje mugabo tugeze na 20. Mana hezagire ubwoko bwawe, ubagirire neza, ubahezagire, ubaje imbere ibikorwa byose baza gukora kugeza ujya mwanya